Yesai bakunzi ba PITV mumeze gute turabaramukije aho muri hose kwisi muri kumwe na Moses Angelo tubashimira cyane ukuntu mubandanya mutwitwararika mu kugira subscribe kuri Peace International TV kuri YouTube no kuri Facebook mukagira share like na comment ku biganiro byacu byiza tubahereza ibiganiro bisukuye ibiganiro bijanye na entertainment bijanye impano z'ugwaruka rufise yes nkuko rero mubibona imbere ya kamera zanyu turi kumwe n'umusore mwiza umusore akeye aberewe cyane ya uyu rero numwe mu baririmbyi bo ngaha mu Burundi akiriko araza kandi avyifatamwo neza mukanya muraza kumva uwari we ntabwo ndi muvuge mu izina muramwumva uwari we reka tumuhe ikaze hano muri PITV umeze gute uraho ndashima cyane murakoze kwa nyakira yes I kumbure rero kubatakuzi baravuga ati uyu mustar turi kumwe ino nyenyeri ninde je nitwa Yan Marlish niryo zina ni stage name yanje Yan Marlish yes I kumbure abakunzi ba PITV canke abandi bose baravuga ati uyu muntu nubwa mbere twumwumva mbega nibwo bwa mbere bakumva canke kumbure hari abasanzwe bakuza donc ni gambere banyumvise ko ni intango ibiri ko ndakora byose ni intango gusa abanzi baranzi gusa iyi ni intango kabisa ni beginning tugitangura kano kazi ubwo nawe wamaze kwinjira muri game muri industry y'umuziki w'u Burundi naje nta gusubira inyuma yes I kumbere rero tubwire mu ndirimbo rero ufise uno munsi nizingahe aka kanya maze gusohora single imwe indirimbo imwe iri hanze imaze hafi ikintu cindwi yarasohotse iri kuri YouTube ama platforms yose irahari aho irondera hose wo isanga ya kumbure rero bafise inyota ko kumva iryo jwi ryawe uwo mudiho uzanye iyo beat za uzanye ni nyabaki kumbure uwo bakubitiramo gato gusa bavuga ati yani yaje kabisa turabona yuko atagusubira inyuma kandi atuzaniye byinshi kandi byiza ngaha muri industry y'umuziki w'u Burundi yeah when you want give me pleasure you be the one kuma temper buri mwanya saba cash na attention anyita daddy nkamumara pressure go down slow down make a be your undercover lover señorita mamacita baby would you let me please be your leader señorita mamacita baby would you let me please be your leader and like your body she's like nobody and like your body she's like nobody akakana kashaye jenda shaka tujane akakana kashaye yeah iyo ni afro ndundi yes I bakunzi ba PITV murumva yuko impano mu Burundi zikiri nyinshi cyane turi kumwe n'umuririmbyi aribwo akiza ari mu ntango kandi mwumva yuko avyifatamwe neza yes yani ngaro tubwire rero umuziki kugira wumve yuko wo utangura haciye igihe kingana gute ubutanguye professionally ndawutanguye 2022 navuga ati kanangure kuzandaja mu studio nkora nda ukuntu abandi babikora ariko aho navyiyumviriye ni kuva za 2013 kuva ngishika mu secondaire nari nkunda umuziki cyane narandika ama text nkiri mu secondaire hose nkaguma nandika ama text mvuga ati umwanya n'umwanya nzosohora mugabo uko ico gihe cyose nagenda ndateba nuko nagenda ndiga urumva nararaba kwinjira nkavuga ati hari byinshi ntariga gusa rero ubu naravuze ati sinogoma ndindire reka manze ninjire peut-être n'andi masomo nzoyaronka namaze gushikayo ubu rero twaje kweri nta gusubira inyuma kumbure iyo ndirimbo uririmbye iri muzo wari waranditse ukiri muri école secondaire iyo ndirimbo deja yarasohotse iyo ndirimbye yarasohotse kweri bayitwa kashaye YouTube irahari visualize ama lyrics ni ariyo platforms yose Spotify hehe ahantu hose mwirondera mwoyironka kumbure tubwire kubera iki wahise kashaye yo siyo nahisemwo urumva kuya nyene edayina nagiye no muri studio mfise yindi ndirimbo mu mutwe gusa ko yaraba ariyo yindi vibe nyene producer gushiramo beat mugahuza indirimbo ishizaho nyene twikora kanya nyene kirazi biryoshe ko niyo ndimo nabona ijanye n'umwanya nikiye turimwo
no kwa avance ibi. Kumbure rero umwaka uraheze wenje mu muziki w'u Burundi ariko ukaba umaze gusohora indirimbo imwe gusa hariho ikibazo kubera iki kumbure tuvate mu mwaka ni munini umaze gusohora nk'indirimbo nyinshi. Donc ndabona ukuntu bimeze navuze ati 2022 nariko ndi muri tele nda ukuntu mu masstudio bikorwa iki niki rero je préfère rero gusohora rero uyu mwaka utangura 2023 bikorwa byanje nangwa kuyimurika 2023 rero igikorwa cyaje cyambere umwaka mushasha n'ibintu bishasha bishasha uko bimeze. Yes ngaho muri école secondaire wize biki? Muri école secondaire je nize langue. Yego umuziki rero umaze kuwukunda kuva kera hose umuntu wese arafise umuntu amuha inspiration icitegererezo reference ninde yaguha icitegererezo mu muziki haba mu Burundi canke kwisi yose? Mu Burundi naba bose bantanguriye abo bose bantanguriye bose ni icitegererezo cyane ko ndaraba ko nibo batweretse inzira iyo atababo hari ibintu tuba turonka byakora nyene ivyo nitegerejemo bagira bose badutanguriye. Kumbure uravuga ati uyu muntu kabisa niwe yatumye numva nanje no tangura kuza ndaririmba. Ni benshi kweli ni benshi kabisa. Rero uri kuraraba umuziki w'u Burundi benshi baravuga yuko kumbure atana amafaranga arimwo kuki wowe wumva yuko woga umuririmba mu gihe benshi baguma bidoga ndibaza ko iyo myidogo nawe igushikira bimeze gute? Umuziki wo mu Burundi tuko turagana ahantu heza ahantu uri kuraja rero niho heza rero niyo mpamvu nanjye nafatiranye muri ico gihe ibintu biko ragenda neza kuko subwa ati ngo nuhemba haro benshi abashijwe kwera umuziki ukuntu bimeze iyo uri umuntu ukurikiye ikintu ukunda icyo ukunda ugakurikira passion yawe irateba kuriha mais ageze kurira iraguriha bien iyo ubaye consistent ukaguma ko ku kintu cyawe wakunze ugikora neza ukacitaho neza kirakuriha. Kumbure rero tubwire wewe uririmba hape uririmba byose nihe style yawe uzanye? Je ni hafi ya byose rap afro iki cyane afro kwe na rap na drill ndazikora izo nizo style numva nizo nshoboye. Kumbure nko muri hape wo duhakano gato gusa. Okay. Yo, ni bande bafise ubushake nibaze tugende dupande tuzani yo hena bana mushire ku ruhande tugobe tujane mu ijoro bu vibe ni lompe kahashe turompe gutsaha ni Martin ufitiye la uzanire demain matin uzanire shori iyo ndirimbo ni wawe kana freestyle nyene kera nakora utuntu du freestyle nyene uvuga ati rap iracandimwo sovuga ati ngo narayihevye iki niki. Rero hano mu Burundi turabona abasore bakiri batonya nk'abajya ba Dramati n'abandi bariko baravyifata mu neza cyane ariko ku muririmbyi umwe ntihenze yobaye Dramati aho indirimbo yiwe bigeze kuyugara kuri YouTube bivanye nuko usanga hari uduce yagiye yongererezamu atafitiye uburenganzira. Ubwo wowe nawe iyo uriko uraririmba canke uriko urakompoza indirimbo ziwawe uririnda kugira kwigana abandi cyane gose cyane ko buri gihe niyo ndiko ndandika ndafata kwanza ari uko ubu technology yateye imbere ugiye kuri Google ukaririmba canke kuri Shazam ukaririmba ukuntu indirimbo igenda nubwo ufite melody barakwereka pourcentage y'indirimbo zigomba gusona cyo kimwe. Rero mbonye nka melody mfise mu bintu byo ndakandika nkabona birahuye nka 70% 80% iyo indirimbo ndabireka champindura melody ko icyo nico jambere nita kuko ubu umuziki wacu aho ugeze ahantu twatugira mu bintu byo kwigana ahubwo n'ahantu twokora umuziki ku buryo n'abanyamahanga banatwigana. Kuri cyo kuvuga yuko abanyamahanga bo bigana mu miseze aba star bakomenga mu Burundi nkaba B-Face bagumye bidodomba ati ngo abafana baha agaciro abanyamahanga ariko abafana nabo bakavuga bati mwebwe aba star b'u Burundi ntubafana kubera ko kenshi muri playback twe tuba dukine live
kuri wewe urabona na live uzoyishobora canke uvyitegurira gute? Rega biravana n'uburyo wabahaye ko live na playback yatandukanye kuri ko live ni ikintu gisaba amafaranga menshi ufise bande kuriha ufise ivyuma uriha ivyo rero usanga rero ari intamba nyene kuko bivuze umuziki wo mu Burundi nturiha cyane ku buryo umuntu yo spendinga menshi kuri live ubwo bivanye na contrat mwasinye usanga rero aprefera kwita playback gusa ari n'undi buryo ushobora no kuryosha performance ukagira icyo bitwa semi live umudije akuvugiriza hamwe n'akantu k'akainstrument gato nta nivyo bamenya gusa nyene live nyene umuntu agenda ariga kuko experience ni utuma umuntu akomera mu kintu agera kure nyimba ikintu ugikoze ari rya mbere ubukurikira uragikora neza ko wagikoze rya mbere ukabona ukuntu gikorwa rero next time usanga wagikoze bien ni just an experience. Ariko hariho benshi batayishoboye naho bobaha amafaranga live ikabananira. Ivyo birashika ko live si bwabwana kweli kuko biravana ugasanga nk'umuntu ashitse nk'ahantu nka stage ko buri gihe umuntu wese afite stage itandukanye ushobora kugera kuri stage y'abantu utarumenyereye ugasanga washitse kuri stage y'abantu bakuru abantu b'indongozi ugasanga bimeze nk'ikunaniye kubera utarizimenyereye byose biravana gusa n'ukuntu umu artiste avyitwayemo. Yes, bakunzi ba PITV ndabibutse yuko muri kumwe na Moses Angelo n'umusore akiri muto mu muziki muri industry muri game y'umuziki w'u Burundi. Ubu naho ni yani mwamaze kumva byinshi, mwamaze kumva indirimbo amaze gusohora imwe kandi urumva yuko no mu style yose ashoboye. Yes, rero tubandanye n'ikiganiro cacu kubw'ivyo rero wewe watubwiye byinshi ariko ikindi kintu gikunze guhanga babafata mu mugongo kuri wewe urabona hari umuntu w'umumanager cyangwa management wowe ufise ni wewe wikoca muri byose bimeze gute? Je ukuntu bimeze mafise nk'umuntu w'umugenzi cyangwa abagenzi baga ati urumva ndasaga projet nka iki niki raba mumva gutakantu dugakoze iki niki karaba kanterera anje nkazana ibyo nzana usanga twakotije ugasanga igikorwa kirasoza kimeze kuko ibintu bya management ko na management uza kugutora utarasohora igikorwa batakuzi ifo kwanza ugakora ukerekana yuko ko c'est vrai urakwiye management ko noza kubabwira ati management ati management ikiraba ati mufashe utara kwita igikorwa hanze kwita igikorwa kwemeza management zizokurondera cyangwa bagufasha bazoza gusa nyene icyo nosaba nyene management barakwiye kuraba abantu bafasha bakaraba ko umuziki uri umuntu umanaginga neza udashizemo entere ushize iterambere ry'umuziki ndundi twogera kure icyo cishire aba manager benshi abibaza yuko ugiye kumanaginga cikuronka irare bwa mbere ushize entere yo gushikana ikintu cyacu kure amafaranga araza kandi aza ari menshi ufite patience. Aha ubwo urumva ko nawe ufite indoto yuko na management uyikeneye kugira ngo ibikorwa byawe bishobore kuba byogenda neza cyane nkuko wewe uvyifuza. Uno musi rero ku ndirimbo yawe ufise kashaye kuri YouTube nta mashusho tubona iracari audio ni ryari rero uzoshira ku mugaragaro ku buryo bw'amashusho muri video? YouTube hari amashusho asamaza ngira bagiye kwiraba baribona hari abakobwa bariko baratamba nyene n'amajambo y'ama lyrics kuri sinofa kubizeza ariko uburyo bubonetse video yokorwa kweri ko mu bipango birimwo video yokorwa kabisa kugira nyene ibashe kugera kure kuko ikintu gifise video kiragera kure. Kumbure rero nta bibazo byinshi twokubaza kuko uracari mushasha kumbure ko uzogumutera imbere tuzoguma tukwegera utubwira byinshi uko biriko biragenda. Vision yiwawe rero nko mu myaka nka 10 canke 5 wewe wifuza kuzoba ugeze ku ruhe rugero? Sinovuga ati ngo nifuza kuba ngeze hana ko nta womenye ivyeje ko umuntu arapanga n'Imana nayo igapanga ivyaye gusa buri muntu wese afite vision yuko ubu aho uno munsi hoba heza gusumba ho caba heza mu myaka iri imbere kandi ndifuza ko ejo hanje heza azoba ari heza cyane ndifuza kubona afise kazoza keza kwikorwa byanje by'imirimo namba nakoze nkakozwa n'Imana kandi muri iyo mano nyene nkazana n'ikindi kintu
nakaza n'ikindi kintu cyofasha abandi bantu muri iyo mpano nyene niyo vision yanje. Kumbure rero kubavuga ati yani ninde ha ruhande y'umuziki ibindi bintu biba bakunda gukora atari umuziki nibihe? Jewe yanje ni umunyeshuri shiga universite apara y'umuziki jewe ndi umunyeshuri ndiko nyene kera narajamwo kwa naja mu bintu byo kwactinga comedy kiniki urabona yuko byose biba biri proche y'umuziki byose ni ibintu guma bikwegana ya nabindi nivyo kweli. Yes, reka rero tugushimire cyane yani kumbure wongere wibutsa abakunzi bacu ba PITV uriwe n'ukuntu bokurondera kuri YouTube kugira ngo bashobore gukurikirana ibikorwa byawe ubabwire imbuga zawe ama platform yawe kuri za nyambari IG nyambari Facebook nyambari TikTok byose ngira wo babwira. Ni Yann Marlesh YouTube urabindi indirimbo twa kashaye like share comment ko indirimbo kashaye n'indirimbo nziza cyane kuko nukumviriza indirimbo nziza uyigumane wenyine abantu isangize n'abandi iri hose iTunes Boomplay Apple Music Spotify Deezer Audiomack hose zirayisangize n'abandi IG ni Yann Marlesh TikTok ni Yann Marlesh fast Yes, ikero tugushimire cyane Yann twibaza yuko ikindi gintwa gutuma ko uzokwitaba abakunzi ba PITV cyane kandi mwakoze cyane ndashima. Yes, ni kuri bakunzi ba PITV muri kumwe na Moses Angelo tubabwira yuko mugire subscribe mugire share mugire like kuri Peace International TV kugira ngo bino biganiro impano zo gwaruka zishobore kwamamara kwisi yose. Bye bye na buta.